naho iryo sanganya ryashitse urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abenegihugu bose yuko naho rwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nk'uko vyari bisanzwe biri. Inzira y'ubwenge. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makatiye amwamwe, ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratukombera. Urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Menyesha n'abantu aho bamenye. Inzira y'ubwenge. Thanks for watching.